mu bintu bituma ubumwe bugira mugabo mwa kino gihugu cacu ivyo bintu uhirahiriye ngo uvuge ngo ugire manifestation bacha kwita ngo umugomutsi ivyo niko bigira mugabo barayigira ca muraraba neza bo barayigira kubera ikintu ribo bayigira murabona ko bayigira bo rega bige bagira ni manifestation none kubera ko batoreka abandi nabo ngo bagire jewe none nk'ubu ndakubatse urabona tugira tukwiza imyaka 5 hafi kutopfuta 2021 tugira tukwiza imyaka 3 tagira igitoro none nk'ubu vraiment nosaba yuko je nogira manifestation kugira igitoro ndakironka no banyitse kose urabona imyaka 5 none ngaho abantu batwara bashobora kuja ngaho bakaririmba kwera ibintu bimeze neza ampeyi enda ni mumbarire mwese muri abajournaliste muri abaza bagenzi banyu muri Afrika nikiye kindi gihugu muri Afrika kitagira igitoro cenda gishira mu minsi mikuru myinshi ihari mu kino gihugu je nibaza ko Burundi ari cyo gihugu ca mbere gifise iminsi mikuru myinshi kwisi ndagira ama statistique mugabo tukivuze turasabye azogira umuntu atugirira icigwa ku minsi mikuru iba muri Singapore igihugu ca mbere gifise passport ntamwe gitaja kwisi karataviza babasabye n'igihugu ca mbere usanga ugira ngo uronke visa y'ibihugu bitoko bikomeye ari castet urabe iminsi mikuru tugira ivyo bintu biturabire batugirira hagira umuntu atugirira icigwa ico ni cyambere kigira kabiri wiki kintu muvuze uti mbega umunsi mukuru w'ubumwe urakenewe jewe nakubwiye ko abantu duhenda nakaturi hypocrite ntituvugana ukuri ibikomeza ubumwe si umunsi mukuru oya nuko ndabaye akarorero barabusinye mu myaka 2 itarahera ca turaryana abantu banzego zira kandi ugiye kubiraba neza nitwava tuvuga yuko bari abantu bitwa ko bazanye ivyo bintu by'ubumwe badafise uruhara n'ihungabana ry'ibibazo byari byabaye byabaye mu 1993 oya ntitwobi ntavyo n'amatoza nagize mugabo biravugwa sinze ko byari canka atari byo none nimwumva burya ko ivyo bintu by'iminsi mikuru ivyo bintu by'ibintu bija mu bitabo byonyene bitaja mu ngiro ari guhendana scientifiquement harangwa n'ibintu bine ahantu bita amatriba batabizi bavyandika babizi nabo bazaba babizi mugabo bavyumve bumve ko mu Burundi mu bisanzwe ikintu bita ubwoko byabaye créé toute pièce ibintu byabaye créé pare abantu bagomba bari bafise devise politique intérêt z'inyungu z'igihugu ahantu hari ubwoko ikintu cyambere kiharanga haba ibintu bitare tribu de communauté bamwe baba hari abandi baba hari none mu Burundi ushobora kunyereka communauté y'abahuti yo baba n'abatutsi yo baba harabo hariho ntariyo zorozo ntizibaho no kuvuga baba bafise ahantu habo baba communauté ikigira kabiri kiharanga abo bantu bafise ururimi rwabo ruri propre mu Buganda muzogende murabe hari bafise amatribi bafise baraza abanyankore barafise aho baba Baganda barafise rejo zabo gutyo barafise n'abame babo muvuze muti ati abantu mu bantu batwara hariho abantu bamaze iminsi bavuga yuko bari menase hanyuma bakanabivuga mbere n'imbere y'inamashiga amateka ndacongereko ikintu uvuga imbere y'inamashiga amateka cyane ikintu gikomeye gusumba n'ibindi bintu byose ati mbega ivyo oya nivyo babiri mu bintu bihungabanya ubumwe bw'abarundi byensike none niwumva ko mu gihugu haba hamaze gukura ico bita gangster murazi mu bihugu birimwo abo twita gangster king makers murabaza neza ingene ico bihugu bimeze usanga n'abari mu nzego z'igihugu bagira ingorane umvise rero umushikiranganje cyangwa umuhuza w'abarundi mugabe iki cyantangaje nko kumuhuza yavuze ko ari mu butungane ubwo butungane yarabutwaye imyaka myinshi kuyi hanyuma none ko hari inzego nyinshi mu gihugu abo bantu baba barabibwiwe cyo rero ico bimpa bica image bica bimpa ivyo bintu bimpa image yuko hariho ibibazo
profonde de gouvernance et de leadership je nivyo cyambona kandi rero navuze burya ku bibazo bya mbere bikomeye mu kino gihugu dufise bindi bya menace à l'unité à la cohésion ni bibazo bya leadership solide na la mise en avant des valeurs sociétales bimwe ya mavaleur ko ndita des valeurs mu ntara ivyo rero yo muri société kanaka bitashizwe imbere ngo habe ico no kwita éthique politique usanga umuntu ashira imbere amavaleur les valeurs zo kutabesha les valeurs z'ibikogwa les valeurs zo kwiyumvira neza y'abenshi amavaleur les valeurs de solidarité les valeurs de la protection de la chose publique ayo mavaleur yadashizwe imbere muri société bica bigorana ivyo rero no kuvyumva yuko ico oya ari kibazo rero mu guhereza kuri ikibazo cawe je novuga nti c'est un indicateur yerekana yuko mu gihugu muri société hari bibazo nk'ubu uya ndagwa karorero nagira ndagwa karorero gasanzwe turafise n'amashinga amatene maze nk'ingo z'amateka none wowe ushobora gusigura ingene ubonaciye umwanya unganiki ujya mushikiranganje avugiye bijya bintu mu n'amashinga amateka mwarumvise ko hari umugwi waragiyeho washinzwe wagiye kugira amatoza kuri ibyo bintu yavuze yaravuze amazu yubatswe umengo ajya amazu y'amakomine ajya amazu y'amazone yatwaye amamiliyoni n'amamiliyaridi yubatswe bidashe mu mategeko mu bisanzwe bagiye bashinga amateka n'abakenguza amateka baba baciye batubwira bati désormais mu ndwi zibiri zitatu tuzatubwiye abarundi ibintu ngene vyagenze none mugabo ntubusanga nyama vyaciye mu mugambi kugira ngo baronka ivyo bintu wibaza ko vyoca babigenza gute mugabo nako bose vyabaye akamizwe n'ingoma nta numwe akuramwo n'ururimi ivyo rero ni ikibazo gikomeye iyo ni indicateur ya mbere kwereka yuko ikindi naco mwarumvise ibintu vya nagesa mwarumvise ibintu vya mbarisiyape mwarumvise ibintu vya fomi yo urazi ko na Gervain Rakobuca urazi ko yavuze kuri bijya bintu bijanye n'ifumbire yarabivuze ko mugabo ni umuntu yahabaye voilà l'indicateur yerekana yuko burya mu bisanzwe dufise ikibazo gikomeye en matière de gouvernance en matière de leadership et en matière de mise en avant des valeurs sociétales et républicaines ivyo ni bibazo bikomeye rero jewe mu ncamake ico nico no kwishura ikibazo gira kabiri muti tumaze imyaka 35 ni mwisanganiro je pense ati tumaze imyaka 35 duhimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi reka ndababwira ikintu ntuzi na kino gihugu cacu hari ikibazo gikomeye kijanye n'ibintu by'iminsi mikuru gikomeye cyane kandi sinzi ko muri abibona igihugu kiri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye ku isi tukama mu bikorane ndaza kugaruka kuri ico kibazo mwabajije mugabo tukama mu bikorane murabe nk'ibikorane tugize kuva umwaka uheze mu mpera z'umwaka uheze murabe ibikorane tugize twagize iminsi 35 abafonctionnaire bose bare atani litro y'igitoro atabitoro bihari badugisira murabe ibikorane ndiko ndavuga ibikorane cy'umukuru w'igihugu cy'umuryango mukuru w'igihugu igikorane cy'umugambwe igikorane je ne sais pas ibikorane je ne sais pas ici là iyo ni minsi mikuru ivyo bintu mumbabarire ivyo bintu kandi nabo ngomba mugabo n'ibintu nabonye iwacu aho nakuriye ruguru mu Kayanza twari dufise abasangwa butaka twabana tubana mbere mwiraga ibigori ubu turaganira namo tugendana genda bafise turaganira tukavuga ati gashone nebe kubera ko mwiraga ibigori mu kwa kane sinzi ko gukora cyo vuga yego mwe mu kwa gatatu mu kwa kane mwiraga ibigori mwe mwacha muguma muvyina iminsi yose tamuntu yabaryamana sinzi munabaza neza mwiraga ibigori abasangwa butaka kera jewe nkiri umwana ibigori byava ko bavyeze ntitwaryama baravyina make ibigori biheze n'abasubira kudandaza inkono urumva rero twavuga dutebura tuganira bityo ko nk'abantu bangana ivyo rero byo ntushobora kwama mu minsi mikuru ukenye ngo ushobore kuva kuzotera imbere n'ibikuru
Ibyo rero ikibazo rero cy'umunsi mukuru w'ubumwe cyenda gishira mu minsi mikuru myinshi ihari mu kino gihugu. Cyane nibaza ko Burundi ari cyo gihugu ca mbere gifise iminsi mikuru myinshi ku isi. Sinagira ama statistique mugabo tukivuze turasabye azogira umuntu atugirira icigwa ku minsi mikuru iba muri Singapore, igihugu ca mbere gifise passport ntamwe gitaja ku isi karataviza babasabye, n'igihugu ca mbere usanga ugira ngo uronke visa y'ibihugu bitoko bikomeye ari Castet. Urabe iminsi mikuru tugira ivyo bintu babiturabire batugirira hagira umuntu atugirira icigwa. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri kwiki kintu muvuze uti mbega umunsi mukuru w'ubumwe urakenewe. Jewe nakubwiye ko abarundi duhenda nakaturi hypocrite ntituvugana ukuri. Ibikomeza ubumwe si umunsi mukuru oya, nuko ndabaye akarorero barabusinye mu myaka 2 itarahera ca turaryana abantu banzego zira, kandi ugiye kubiraba neza nitwava tuvuga yuko bari abantu biko ko bazanye ivyo bintu by'ubumwe badafise uruhara n'ihungabana ry'ibibazo byari byabaye byabaye mu 1993. Oya ntitwobi ntavyo n'amatoza nagize mugabo biravugwa sinzi ko byari byo nkatari byo. None nimwumva burya ko ivyo bintu by'iminsi mikuru ivyo bintu by'ibintu bija mu bitabo byonyene bitaja mu ngiro ari guhendana bijye bija bica bisana bya bindi umuntu yari umusuku mu kubaromani yitwa Epictete w'umufilozofe niwe yavuze ati umuntu arashobora kuja ngaha akavuga neza ibintu bijanye n'ama principe ya filozofi, akagira articulation neza ibintu bijanye n'ama principe ya filozofi, atari kudashize mu ngiro ama principe ya filozofi uburiko urihenda wewe nyene. Na rero je mvuga nti ibi bintu biragoye. Hanyuma mwabajije ikibazo gira kabiri muti abantu batwara baravuga bagenda baravuga yuko ubumwe buhari. Rega ni normal. None umuntu atwara wagira avuge ngo barabivuga mugabo barazi ko ari interieur. Hanyuma kandi aho duhuriza hagati y'abarundi bato ubumwe burahari vrema. Ivyo utabibona je sindimo. Hagati y'abantu bato ubumwe burahari. Abantu batugoye aba bantu bari hejuru, abantu baratugoye cyane. Naye hagati y'abantu n'abandi birumvikana. None wewe wosigura gute ko ubumwe buhari hari ibihumbi amajana by'abantu barundi bari hanze? Narababajwe n'ijambo umuhuza w'abarundi yavuze mu mbabarire ndabivuge gutyo oye. Bamubajije sinzi umumenyesha makuru yamubajije ikibazo amubaza ati mbega abarundi bari mu mahanga yaca avuga ngo nta murundi numwe ari mu mahanga ahari, ngo harabagiye ngo guca amafaranga. Iyo mvugo siyo burya baze baririnda ibintu bavuga bari mu bantu. Burya abantu si bijuju les gens ne sont pas dupes s'il vous plaît. Ushobora kuvuga urumva bica bimera bimwe bya Habyarimana. Muri ibuka Habyarimana ijambo yavuze bamubajije agitwara u Rwanda, sinzi ko ari byo nubise babivuga ababwira bati hari abanyarwanda bari hanze mubona abo banyarwanda bo shobora gutaha cyangwa bagira ngo nyamba yavuze sinibuka ijambo yavuze ngo ni ijambo ritari ryiza kweri ico gihe. Kandi nibaza yuko sinzi ko namwe ndazi ko ari mamwe bamaze kuvyumva iryo jambo Habyarimana yavuze abivuga ku banyarwanda bari hanze mu ico gihe. Nyamba yavuze ko u Rwanda ari ruto, nyamba yavuze yuko atabariyo sinibuka neza mugabo yavuze ibintu atamunwe yagize. Uyu muntu rero ibintu by'abantu bari mu nzego baja mu nzego bagaca biyumvira yuko ngo bari autorize kuvuga ibintu byo bashatse byose hajya ibyo bintu n'ibintu ijambo uvuze ntirihera byagukurikira kiba kibabaje n'abantu baravyaye kuko hari abantu bahora barondera kwikura kwa amazina y'abavyeyi kubera inyifato abavyeyi baba baragize mu gihe cyabo. Rero ndabasabye ibi bintu by'amajambo atuma twavuze ibintu bya discours dohene, aya majambo atuma abandi bakomereka bakwiye kuyirinda tukaraba ibintu bishobora gutuma bitwunga. Ibi byo byo kuvuga yuko abantu bari mu mahanga ari abantu bagiye kurobera ngo n'abapoliticiens ngo sinzi oya kweri ibyo bintu jewe narabimugayiye vraiment
kandi si byiza na gatoya. Eka si byiza na gato, twese dukwiye kumva yuko dushobora gufashanya. Hanyuma mwabajije ikibazo sinzi ko ari uwo muri Bonesha yabajije ikibazo kijanye ati navuze mu gutangura ibintu bijanye na liberté, ibintu bijanye n'umwidegemvyo, manifestation. Ivyo biri mu burenganzira bw'umurundi wese, nakwe biri mu bw'ashingiro, biri mu masezerano, biri muri pacte international relatif aux droits civils et politiques, biri mu bintu bitsimbataza ubumwe, biri mu bintu bituma ubumwe bugira. Mugabo mwa kino gihugu cacu ivyo bintu uhirahiriye ngo uvuge ngo ugire manifestation bacha kwita ngo umugomutsi, ivyo niko bigira. Mugabo barayigira ca muraraba neza barayigira kubera ikintu rero bayigira. Murabona ko bayigira bo rega bige bagende manifestation, none kubera kibatoreka abandi nabo ngo bagire jewe. None nk'umuntu ndakubaza, urabona tugira tukwiza imyaka 5 hafi kutopfuta 2021 tugira tukwiza imyaka 3 tutagira igitoro. None nk'ubu vraiment nosaba yuko je nogira manifestation kugira igitoro ndakironka, no banyitse kose. Urabona imyaka 5 none ngaho abantu batwara bashobora kuja ngaho bakaririmba kwera ibintu bimeze neza ampeyi. Enda ni mumbarire mwese muri abajournaliste, murabaza bagenzi banyu muri Afrika, nikihe kindi gihugu muri Afrika kitagira igitoro? Niki ndababajije nagira umbarire nikihe mwamu haravuze ngo nta nakibe. None mumbarire normal, mumbarire normal. Iyo si menace ku bumwe bw'abarundi, iyo si menace kwe. Rero nibaze tuvugane en terme clair ibibazo by'igihugu, tubironderera umuti. Nibishoboka yuko igihugu gishobora kuba none mba twashobora gutera imbere gute ntibikunda. On ne peut pas développer le pays mu bintu bimeze gutyo, oya ntibikunda. Hanyuma ikibazo ca nyuma mwavuze muti mumaze igihe mubaza mukora muvugira mbega ibintu muvuga mubona abatwara babikorera bimwe barabikorera ko nabyo bemera ntabyo bakorera ko. Iyo bibaranja barabikorera ko, iyo bibafasha, iyo bitabafasha baca batwita abansi b'igihugu. Ivyo ni normal. Hanyuma kandi nabivuze nibaza yuko izotuma dutera imbere mu kino gihugu cacu kandi tugakomeza ubumwe nuko tuvuga dini maniere. None mwe murabamenyesha amakuru ndababaza kandi ivyo ndabibabaza ni ryari hari amaradio ngaha, hari Isanganiro, hari Bonesha, hari n'andi maradio agira ubu genda ndi mu bantu bakunda gutumirwa mu bintu by'ibiganiro, ibintu bita débat contradictoire ntibikibaho mu Burundi. Kuko débat contradictoire iba hagati yande nande, iba hagati y'imigwi y'abantu badahuje ivyiyumviro mugo barondera ico bokwita confrontation kugira ngo babahurize. Muga muri CNDD baravyanse iri zoro fize pile mais simplement. None abo bantu kweri baravuga ko bemera demokrasi, utemera débat ugomba kuvuga wenyene. Hamwe murabifise n'uruhara murapfuye kuza murababwira muri CNDD ko murabegereye cyane, muze murababwira nkibi muce muvyandika gose nyine cyane kugira ngo bavyumve. Kuko urumva umukuru kizira kumutuka muga kumubwira ukuri nta kibi kirimo. Mwavuze muti ikibazo c'amacakubiri mbega mu by'ukuri ibintu by'amoko niki, mugabo ngerageje kumva neza numva umengo nawe ntuvyemera ko yoba hari. Mugabo je ngenda kubwire scientifiquement parlant, scientifiquement ibintu by'amacakubiri reka ndababwire ahantu haba ubwoko. Scientifiquement harangwa n'ibintu bine ahantu bita amatribe. Batabizi bavyandika, babizi nabo baza babizi, mugabo bavyumve bumve ko mu Burundi mu bisanzwe ikintu bita ubwoko byabaye créé à toute pièce. Ibintu byabaye créé pare abantu bagomba bari bafise devise politique intérêt z'inyungu z'igihugu. Ahantu hari ubwoko ikintu cyambere kiharanga haba ibintu bitare tribu de communauté, bamwe baba hari abandi baba hari. None mu Burundi woshobora kunyereka communauté y'abahuti yo baba n'abatutsi yo baba
harabo hariho nta iryo zorozo ntizibaho. No kuvuga baba bafise ahantu habo baba community. Ikigira kabiri kiharanga abo bantu bafise ururimi rwabo. Ururimi rwabo ruri propre. Mu Buganda muzogende murabe hari bafise matribi bafise baraza abanyankore barafise aho baba Baganda barafise regio zabo gutyo barafise n'abami babo. Donc bafise ururimi rwabo. Iyo ni intuze nyendikatere ya kabiri yerekana ahantu hari ikintu bita ubwoko. Ikigira gatatu cerekana ko ahantu hari ubwoko. Iyo tribu bifise umuntu yihagarariye. Ahwa umwami aganza abo bantu nzeye. Ikigira kane baba bafise ikintu bita culture, umuco wabo baranga. None hari umuco w'abahutu murabona, hari umuco w'abatutsi hamagirwe murabona. Hari ururimi rw'abahutu murabona, hari ururimi rw'abatutsi murabona. Ivyo bintu rero byazanywe n'aba bantu b'abanyepolitike batagira vision. Iyo utagira vision ibi aya n'amateori ari simple cyane muraizage nimuraba amateori y'umugabo yitwa Arthur Schopenhauer umufilozofe azokwereka aba politiciens b'imbunuza ataco bamaze ivyo bakoresha kugira ngo bagire. Mbabare nkoresha ijambo riremereye mugabo umuntu atuma abantu baryana kweri niwo mwita ngo nta rindi jambo atari imbunuza reka kweri mbabarire vraiment kuko uyo muntu afise ibintu bitara marignité, afise ibintu by'ubujanja agakoresha abantu kugira ngo yonone ibintu mu gihugu. Abo bantu rero baratwononeye. Ntidukwiye kugira amacakubiri yo nabibabwiye brito ibintu by'omoko mu Burundi hariho ibyo bita abo bitwa ngo nabahutu cyangwa bitwa ngo nabatutsi bari bafise ibintu bibaranga mu bikorwa bakora. Mugabo au vrai sens du terme donc aborora bafise inka nyinshi mbe baruzi yuko nuwo bita ngo numuhutu afise inka nyinshi bamwita umututsi. Ivyo mwari mubi umuntu afise inka nyinshi wewe witwa ngo numuhutu hanyuma ibindi bikubera ivy'intara. Murazi yuko nk'abantu bishwe mu vya 72 muri noro mu noro. Urazi yuko abo muri mbabarire ni ibintu nabonye kuko twese byaradushikiye mu miryango yacu. Ata muntu yari umusoda apfa muntu uzenye apfa muri noro bose yitwa umuhutu. Ivyo ni mubizi none abari bahari cyangwa ababizi ntibabizi ko abantu bose bapfuye. None we wumva ivyo bintu haraho bifatiye abantu rero kuvugana ukuri abantu bakumva yuko ibibazo dufise ari ibibazo vy'inda akora udarushara bivuze neza. Iyi mbere bayitangwa iki umugina inda niyiva mu kibondo iyi umuzeze inda umuntu mu bisanzwe w'umugabo cyangwa umuntu zashira imbere nda ntiyumvire neza yabenshi bica bigora. Iki rero mu cumbe ko ari kibazo gikomeye ubumwe bwacu bwaratsimbataye bwaratosekaye kubera iki kibazo nteje kubabwira kijanye n'ivyo bintu byo kwikwegerako akora darushara byerekanye neza inkomoko y'ibibazo twagize mu Burundi n'umwina w'ubutegetsi n'ukurondera kwikumakubira kw'igihugu. None ivyo bintu byarahetse mwajodino ntibyaheze ivyo bintu kandi mwebwe muri ntumuntu muravyandika mu byandikira abasendefite ko nibo batwara ibizobejo nibo bazobibazwa. Ibi tuvuga rero erega iyi ni consultance gratuite aba ari kuri amamiliyari ko bababwiye mugatwe tubivuga kuri gusa amafaranga tubasaba. Hari kindi mwavuze kijanye n'ubumwe ati mbega amasezerano y'ubumwe yarashizweho hagira umuntu yugara ngaho ku muryango ati amasezerano y'ubumwe yaragiyeho ati mugabo inyuma y'imyaka 2 umukuru w'igihugu baramwica ati bisigura yuko nabajya abantu bayasinye batayemere. Rega nivyo erega abanyepolitike niyo ngwara bagwaye bavuga ibintu batemera kandi saba kijya gihe gusa nabubu hariho bavuga ibintu batemera. None hari umuntu yovuga ngo nta bibazo none nk'umuntu avuga ngo nta mpunzi ziri hanze ngo abantu bari hanze nabagiye kwishira amafaranga. None wumva uyo hataniye nabo bantu bico basinya amasezerano batayemera. Abantu nk'abo bakwiye kuca babajana mu katabisha mu nzego zabo bakabwira ati ibintu wavuze ntibishoboka. Genda byibuka sinzi ko muvyibuka mwebwe hari umugabo simvuga izina ryo ko ndazi ko mwese mu munsi
yigeze kuvuga ku kintu kijanye na n'abantu ngo batabwa ngo bantuze ngo bazobate mu nzuzi sinzi yaragiye ngaha mu Kabezi hanyuma aravuga ibintu bazobate mu nzuzi. Ico gihe uyo muntu yari umuntu akomeye mu mugabo se baci bamukura. Ico gihe umuvugizi w'umugabo umengo yari ujya yahunze ntuzenya inde sabwe Onezime muravyibuka. Uyo muntu yaravuze ibintu ku bantu bo bawupoza ngo bazobate ngo bazoribwe n'ingona nyamba niki ibintu nk'ivyo oye ngo abantu bazobwira baci bamukukura. Abantu rero bavuga ibintu bashatse bariko babwira abantu kandi bishobora gukwega gutosekaza umwe bw'abarundi. Abo bantu nico kimwe n'abandi bantu batera ubwo abantu baba batwara. Siramo mishoza. Umuntu atwara ntare kuriye kuza kuvuga ati n'importe quoi imbere y'abantu. Ijambo ryose avuga rishobora kwica canke rigakiza. Nico gituma ari ibintu bihambaye. Icanyuma mwabajije mwavuze muti twavuze ikibazo kijanye ko mu bintu bituma ubumwe bw'abarundi butosekara yuko ibintu bijanye n'abarundi b'incabwenge baguma bagenda biri nivyo. None umwe mbumva ushobora kuduga ko nababwiye ko twumvise ko inkomoko y'injyane ari umwina w'ubutegetsi n'ibiri ku butegetsi. Niyo bavuga ngo umwuko ubutegetsi n'umwuko umutsima n'ikiriko nibijya bayorako batwara. Urumva bashabarondera kubirya bonyene. Mumbabarire mvuzinda mugabinda jewe sinkunda kugishira imbere cyane kubera ni inkomoko y'ibibazo byinshi mugabo marereza masera verite iyo bamwe bagombye gufata iby'igihugu bakabigira ibyabo bice bitera ingorane. Aha rero inyishu mwavuze ati inyishu nimwe mubona ari iyihe. Inyishu kuri ikibazo iroroshe cyane. Nibarondere ico no kwita une série de réflexion stratégique. Barahari nka Bareonse n'abandi bagira iniseri y'abantu bari independent atari abanyamugambwe je nabonye umego kweri kwiyumvira barabe babujije. None batabi babujije ubona tuba turiko turagira ibibazo nk'ibi. Barondere baje abantu bari independent babafashe kwiyumvira ukuntu ibintu bibazo bimwe two bitorera umuti. Ico bita think tank. Ivyo birabaho ku isi hose. Babafashe raisonnement. Bujya gutera imbere n'akanya gato isaba n'igihumbi. Oya none je nabonye umenga ama decision mesha fatirwa mu kintu bita conseil des sages muri CNDD-FDD. None mu nari bangahe umengo ni batatu canke batanu sinzi sinibuka ingene bangambwa ni bake. Hajya rero hoba abantu une série de réflexion iri indépendante ivyo vyumviro bakabijana. Jewe ndazi ko ibintu bishoboye ivyo bibazo tushobora kubitorera umuti. Tashaka kubitorera umuti mugabo kugira ngo ivyo bishoboke bidusaba yuko twemera de critique. Utemera de critique ntibikunda. Utemera ushaka abantu bose bavuga ibyo ushaka ntibikunda ivyo. Rero je ndemera ko bishoboka mugabo nibashire hiyo serire haba bareka abantu bavuge kuko navyo birafasha. Inyisho burya ziva ngaho goye. Nabajya abantu nimwumvise president wa kuvuga ibidogiteri ngo atana kimwe bimugira. Mwavyumvise. None mwe mwumva ico kintu atari kibazo gikomeye. Ibibazo bikomeye ivyo bintu. Mugabo rero nukuraba neza burya nabone ubivuze gutyo abantu bazobigunda kuba guhanura ngo bavuge ikintu. Na rero je mvuga ni tugerageze by'ukuri dushika ibanza abantu bize cyangwa bafise ingabirano y'ubwenge kuko irigiyo n'ingabirano nayo nirabaho y'ubwenge. Abo bantu bahaga ikibanza. Mugabo umuntu kubera yarashe kubera je ne sais pas ukaca umva kumengo nico kintu cyo nyene gishobora kudetermina ko igihugu gishobora gutera imbere. Oya ntibishoboka. Oya burya umuntu wese uvuze iguma navuze ingoma uvuze umuduri avuze umuduri uvuze ikembe avuze ikembe mugabo twe duhurize gutuma igihugu gitera imbere. Ivyo birakunda. Incabingero kizo n'ikibazo zaco murakoze.